Mwiriwe bakundwa inshuti na bene data abarabira kumbonesha kure abumviriza ku radio ndetse n'abari ngaha mu kibanza aho binonorera imitsi mu gisagara cyo muri Oruro, Bolivia. Kuri jewe n'ihigwe ridasanzwe kubana namwe muri uno mwanya kugira ngo sangire namwe umwanya kubijanye n'umugambi w'Imana uhwanye n'iki gihe c'iherezo. Arico gituma nshaka gusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana Mutagatifu mu gice ca gatandatu umurongo wa 60 kugeza ku 71 ahatubwira hati nuko benshi mu bigishwa biwe bavyumvise baravuga bati iryo jambo riragoye, hari uwo ryumva akarishobora? Yesu amenye mu mutima ko abigishwa biwe bidodomba ivyo arababaza ati, mbega ivyo birabatsitaje? None bizomera bite nimwabona umwana w'umuntu aduga ajeyo yahora ubwa mbere? Impwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ntacumaze. Amajambo mbabwiye ni impwemu n'ubugingo. Ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera, kuko Yesu yahereye ubwa mbere azi abatizera baribo n'uzomugura uwo ari we. Kandi aravuga ati, nico catumye mbabwira ko atawushobora kuza kuri jewe atabihawe na Data. Kuva ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma, ntibaba bakijana nawe. Yesu abaza bamwe 12 ati, mbega namwe muragomba kwigira? Petero aramwishura, Simoni Petero aramwishura ati, tuje kwandega mugenzi, ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Natwe twarizeye tumenya yuko wewe uri uwera, umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati, aha murabe, dufise icanditswe kidasanzwe c'ubukozi bwa Yesu, aho kubw'amajambo Kristo yavuze, nuko ntibaheza ngo bayatahure. Abenshi mu bigishwa biwe, abenshi mu bari bamukurikiye baciye bareka gukurikira Yesu, ariko Petero hamwe n'abandi bigishwa bagumanye na Yesu. Ikigwa cyacu mwuno mwanya ni mugumane n'ijambo. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Kristo ni ijambo ryambaye umubiri, kandi ari mu mubiri w'umuntu yakomeje kuba ijambo. Biciye mu isezerano rya kera Imana yavuze biciye mu bavugishwa nayo, kandi iryo jambo yavuze ni ijambo ry'Imana, ivyiyumviro vy'Imana bigaragajwe. Kandi umuntu wese yizeye iryo jambo ry'Imana yamye ahezagirwa. Rero ni ijambo ryahanuwe turabona mu isezerano rya kera, ubuhanuzi bwo kuza kwa mbere no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi kuba ubwo buhanuzi buri muri Bibiliya ni
ijambo ry'Imana kandi riranditswe. Igihe iryo jambo ryanditse rero rishikijwe, abavuga yuko bizera iryo jambo ryari ryanditswe bahamagariwe kwizera ugushitswa kw'iryo jambo mu buryo buciye bugufi ubwo riba ryashikijwemwo. Kandi abagumana no gushitswa kw'iryo jambo mu mubiri w'umuntu, nuko bagakurikira uko kwigaragaza kw'Imana mu mubiri w'umuntu, baba bariko baragumana n'ijambo, kuko ijambo riba ryambaye umubiri nuko rikaba riri hagati mu bantu. Ivyo rero nivyo Yohana mutagatifu yatubwiye mu gice ca mbere, umurongo wa mbere ukabandanya igihe yatubwira ati ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose vyaremwe nawe, mu vyaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Hanyuma mw'igice nyene ca mbere co muri Yohana mutagatifu, umurongo w'icenda kugeza ku w'icumi, haravuga hati umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mw'isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaja mu vyiwe, no kuvuga ngo mu bwoko bw'Abaheburayo, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko bamwakiriye bose, abizeye izina ryiwe, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo batavyawe n'amaraso canke no kwipfuza ku mubiri, ariko canke no kwipfuza ku mugabo, ariko bavyawe n'Imana. Kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe. Ni ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Rero murabe ingene jambo yahoranye n'Imana kandi akaba Imana, akarema ibintu byose, kandi niwe muco wakira umuntu uwo ari we wese wari kuraza muri ino si. Hanyuma yambaye umubiri aba mu biremwa abantu. Rero iyo havuzwe ku ijambo yahoranye n'Imana akaba Imana akambara umubiri, haba hariko haravugwa ku Mana nyene ubwayo mu mubiri wayo wa teofaniya, umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu, umubiri usa n'umubiri wacu ariko wo mu bundi buringanire. Kandi Imana irimwo umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu yaremye isanzure ryose mu mwuzuro, hanyuma iraheze shira ikiremwa muntu kuri uno mubumbe w'isi. Imbere y'uko ikiremwa muntu gishirwa ngaha ku mubumbe w'isi, cari carashizwe mu buringanire bwa gatandatu, kiri mu mubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, umeze nk'umubiri wa teofaniya w'Imana. Rero umubiri wa teofaniya kuba usa n'umubiri wacu, nuko ukaba ari uwo mu bundi buringanire, uwo mubiri ntushobora kuba uriko urakorera ngaha ku isi. Ni ukuvuga ngo uwo mubiri ukora ibikorwa ukoresheje ibikoresho byo ngaha ku isi, kuko ari umubiri wo mu bundi buringanire. Ariko Imana yahaye Adamu umubiri wo mw'ubu buringanire bwo ku isi, iwumuremera mu mukungugu wo ku isi, umubiri w'inyama, ari nawo yashizemwo Adamu. Nuko Adamu araheza akorera kuri ino si, kandi yahindutse umwami w'uno mubumbe w'isi. Rero Imana ntiyari bwiremera umubiri w'inyama kugeza ico gihe, ariko hanyuma igihe byaba ngombwa yarabikoze. Aho rero n'igihe
n'igihe yaremera mu nda ya Mariya, mu nda y'inkumi Mariya, akaremangingo k'ubuzima, ariko kagiye karigwiza akaremangingo ku kandi, nuko haremwa bityo umubiri wa Yesu, ari nawo wavukiye i Betelehemu Yudaya. Nuko mw'uwo mubiri niho Imana yabaye mu mwuzuro wose. Yari ijambo yahoranye n'Imana, kandi yari Imana, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. Imana mubiri wayo wa teofaniya ije ku isi, nuko igafata umubiri w'inyama, igaheza ikaba mu biremwa abantu. Nico gituma umuvugishwa n'Imana Esaya avuga ku kuza kwa Mesiya mu gice c'indwi umurongo wa 14 yavuze ko umwami ubwiwe ari we azobihera ikimenyetso, n'ikimenyetso gihoraho. Haravuga ati nico gitumye uhoraho bwiwe ari we agira bihera ikimenyamenya. Raba inkumi zosama inda ibyara umwana w'umuhungu, izomwita Imanuweli. Imanuweli bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Rero murabona yuko uwo mwana yari kuvuka, yari kuba Emanuweli, ni ukuvuga ngo Imana iri kumwe natwe. Yari ya Mana nyene mushobora byose, iri mu biremwa abantu, yambaye umubiri w'inyama witwa Yesu, ari nawo mubiri umwuzuro w'Imana wabaye mwe. Imana yabaye mu mwuzuro wose. Rero kuba jambo, umubiri wa teofaniya w'Imana, kuba yarari imbere mw'uwo mubiri w'inyama, jambo yari yigize umubiri, yari yihaye umubiri. Abantu rero bari bahamagariwe kumva hamwe no gukurikira Yesu Kristo umucunguzi wacu, kuko niwe jambo ryambaye umubiri hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Harabayeho abantu benshi bahagurutse bagwanya Yesu, ariko harabayeho kandi n'umugwi w'abantu bizeye Yesu, nubwo byari bihe bigoye bitoroshe kuri abo bari bizera Yesu, kuko idini ry'Abaheburayo ntabwo ryari ryamwemeye nka Mesiya. Intwaro yo mu bwoko bw'Abaheburayo nayo nyene ntiyari yamwemeye, yamwakiriye nka Mesiya. N'intwaro y'Abaroma nayo nyene ariyo ntwaro yari iganje Isirayeli, nayo nyene ntiyari yamwemeye, yamwakiriye nka Mesiya. Ariko harabayeho umugwi w'abantu baciye bugufi, ari nabo bamwakiriye nka Mesiya yasezeranijwe biciye mu byanditswe byose. Rero Mutagatifu Petero ni umwe muri abo bantu. Nico gituma igihe Yesu yabwira abigishwa biwe ati, mbega namwe murashaka kwigira? Petero yaravuze ati, tuje kwande? Wewe ni wumvise amajambo y'ubugingo budashira, natwe turizera, twarizeye kandi turazi ko wewe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Murabe uguhishurirwa kudasanzwe intumwa Mutagatifu Petero yari afise, uguhishurirwa umuherezi mukuru atari afise, ndetse kandi n'abagize inama nkuru y'ikombe nabo nyene ntibari bafise uko guhishurirwa. Ndashobora rero kubona akamaro ko kugumana n'ijambo, nubwo amadini yo muri ico gihe atari yakiriye Yesu nka Mesiya yasezeranijwe, ariko uw'Imana yumva ijwi ry'Imana, kandi Kristo ariko aravuga ku bijanye
n'abahungu bose hamwe n'abakobwa b'Imana yabashushanije n'intama. Yaravuze mu gice c'icumi umurongo wa 14 kugeza kwa 16 muri mutagatifu Yohana ati ni jewe mwungere mwiza, ndazi izanje n'izanje ziranze nk'uko data nzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje. Kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nyene birankuye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje. Hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Uyu mukuku ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Uno mwungere nawe ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Aha dushobora kubona umugambi w'Imana uwo Kristo yari gukora kugira ngo yegeranye abahungu bose n'abakobwa b'Imana bari barasanzagiye mu isi yose. Kristo yaje kurondera no gukiza icari carazimiye, no kuvuga abahungu bose n'abakobwa b'Imana kugira ngo abagarure mu bugingo budashira. Kandi abo bantu bafise ubugingo buva ku Mana, ndetse mu yandi majambo bumva ijwi ry'Imana mu gihe bemerewe kubamwo, nuko bakagumana n'ijambo ry'Imana. Rero iyo ijambo ryambaye umubiri, bobo babona iryo jambo ryasezeranije ryo muri ico gihe rihindutse ukuri ryambaye umubiri, nuko bakavuga bati ivyo nivyo jewe narindindiriye. Nuko bakamenya ugushitswa kw'iryo jambo ryambaye umubiri. Ni ivy'ingirakamaro cane ko umuntu agumana n'ijambo, kuko Kristo yaratubwiye mu gice ca 5 muri Yohana mutagatifu umurongo wa 24 ati nukuri ndababwire, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko bavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Murabonye agaciro ko kugumana n'ijambo ry'Imana, kuko umuntu ava mu rupfu akaja mu bugingo. Iyo umuntu avukiye ngaha ku mubumbe w'isi, uwo muntu aronka umubiri upfa ubora kandi w'igihe gito, nuko akaronka n'impwemu y'inosi, kandi iyo mpwemu yo kw'inosi imuhindukiririza ku kibi. Ni kubw'iyo mpamvu rero Kristo yabwiye Nikodemu mu gice ca 3 umurongo wa 1 ukabandanya muri Yohana mutagatifu ko ari ngombwa kuvuka ubwa kabiri. Ukuvuka ubwa kabiri kurakenewe, kuko mu kuvuka tubyawe na papa na mama, twavutse tuvukira mw'isi yapfuye, mu bantu bapfuye, abantu batagira ubugingo budashira, abantu babaho igihe runaka hanyuma bagapfa. Ariko
Kristo yavuze yuko uwumva ijambo ryiwe akizera uwamutumye, yavuze ko uwo muntu afise ubugingo budashira kandi ko yavuye mu rupfu akaja mu bugingo. Uwo muntu yararose uko bwoko bwa kabiri, kandi yararose mu yandi majambo impwemu ya teofaniya iyo mu burenganire bwa gatandatu. Ku munsi wa nyuma naho, mu gihe umubiri we w'inyama uzoba warapfuye, azoronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza, ari nawo Kristo azomuha. Azobazura bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima azoduhindura. Nuko rero tuzogira ubugingo budashira no mu buryo bugaragara buboneka. Ibyo ni byabo bose bumva ijambo rya Yesu Kristo hanyuma bakagumana n'ijambo. Rero murabe ingene Kristo yabwiye Nikodemu. Yesu aramwishyura ati, nukuri nukuri ndakubwire, iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, umuntu ashobora ate kubyagwa ashaje? Mbega yashobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishyura ati, nukuri nukuri ndakubwire, iyo umuntu atabyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyawe n'umubiri, ikibyawe n'umubiri naco ni umubiri, ikibyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Ntutangazwe nuko nkubwiye nti murakwiye kubyagwa ubwa kabiri. Ni icagezwe c'Imana kuvuka ubwa kabiri kugira ngo winjire mu bwami bwo mw'ijuru. Umuntu wese yizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu, akozwa ibyaha vyiwe mu maraso ya Kristo, akaronka na mpwemu yera, aba yaravutse ubwa kabiri, aba yaravukiye mu bibanza byo mw'ijuru hamwe na Kristo Yesu, kandi aba yararose umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi aba yaravukiye mw'ijuru. Bityo hagaheza mu buzima bwiwe hagatangura umugambi w'ubucunguzi, hagatangura kwigaragariza muri we uwo mugambi w'ubucunguzi, ari wo mugambi wo kurema kw'Imana, aho Imana iriko irarema ibyaremwe bishasha, ubundi bwoko bushasha. Imana iriko irarema ibyaremwe bishasha bifise ubugingo budashira. Nico gituma bikenewe ko umuntu abanza akaronka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, kugira ngo hanyuma ku munsi wa nyuma azoronke umubiri uboneka, uhoraho, utabora, udapfa, kandi uhawe ubwiza, umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero dushobora kubona akamaro ko kugumana, ko umuntu agumana n'ijambo ry'Imana. Mw'ijambo ry'Imana gusa niho turonkera amasezerano y'ubugingo budashira. Nta kindi gitabo na kimwe cyo ku isi kitubwira ku bugingo budashira kandi kikadushinganisha, kikatwizeza ko tuzoronka ubugingo budashira. Hariho amadini menshi ku isi, ariko turabona gusa ko hari umuntu umwe gusa yaje ngaha ku isi, avuga ubutumwa, arapfa ku musaraba Karuvariyo, hanyuma arazuka. Kandi uwo nawe ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi mu gihe we atubwira ku bugingo budashira, akatubwira no ku muzuko, yarerekanye yuko ari ukuri. Yarerekanye ko ari ukuri ibyo yatubwiye, kuko yarapfuye
hanyuma arazuka aduga mu ijuru. Rero dushobora kubona ko ukwizera kwacu gushingiye ku mukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Niwe umwe rudende ashobora kuduha ubugingo budashira. Nta wundi muntu n'umwe ashobora kuduha ubugingo budashira. Ibyanditswe biratubwira ko muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo ko bwari umuco w'abantu. Rero dushobora kubona iri banga ry'ubugingo budashira riri muri Yesu Kristo umucunguzi wacu, kandi ni kuri we gusa dushobora gukura ubugingo budashira. Niwe wenyine gusa ashobora kuduha ubugingo budashira. Yesu Kristo rero yamye akora igikorwa cyo kurema kw'Imana, arema ubwoko bushasha, ibyaremwe bishasha bifise ubugingo budashira, ari nabyo Yesu Kristo ari uwa mbere muri byo. Niwe mfura. Nico gituma Bibiliya yita Yesu Kristo Adamu wa kabiri. Biciye muri Adamu wa mbere bose barapfa, biciye muri Adamu wa kabiri naho twese duhabwa ubugingo, nuko tukaronka ubugingo budashira. Biciye muri Adamu wa kabiri, biciye mu kumwizera, mu kwizera Yesu Kristo, tukozwa ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, hamwe no kuronka mpwemu wiwe, turonka ubugingo budashira, nuko tukegukira muri ivyo byaremwe bishasha, tukabaho muri ivyo byaremwe bishasha biriko biraremwa n'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. Ivyo byaremwe bishasha byitwa kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi ivyo byaremwe bisha vuba bizoronka umubiri w'inyama uboneka uhoraho, kandi twese tuzogira ishusho na kameremere ry'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero dushobora kubona impamvu ari ngombwa ko umuntu agumana n'ijambo, kugira ngo bityo aronke imigisha yose ya Yesu Kristo yasezeranirijwe ibi byaremwe bishasha, ibyo we ariko ararema ni byaremwe bishasha. Kubw'ibyo rero, igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe bakiri bazima tugahindurwa, ntabwo tuzokongera kugira n'umubiri w'inyama upfa ubora w'igihe gito. Tuzogira umubiri musha uhoraho kandi uhawe ubwiza umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo. Nuko rero tuzobona umukundwa wacu mwami Yesu Kristo, umubiri wiwe uhawe ubwiza. Hanyuma tuzojanana na Kristo mu mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Rero muri iki gihe cy'iherezo, nk'uko mu bindi bihe Imana yarungitse abavugishwa n'Imana ntumwa, Kristo yarungitse ku ishengero ryiwe intumwa zitandukanye, nk'uko biri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Muri iki gihe cy'iherezo naho rero yarasezeranye umuvugishwa n'Imana ntumwa, ari we azoza ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kugira ngo arimenyeshe ano mabanga yose y'Imana ahwanye agenewe iki gihe cy'iherezo. Yesu Kristo bwiwe mu byahishuriwe Yohana igice ca 22 umurongo wa 16 aravuga ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo kubw'amashengero. Aha tuhafise isezerano rya Yesu Kristo. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo
ku bw'amashengero. Wa mumarayika nyene ntumwa umwe Imana umwe Yesu Kristo yarungikira intumwa mutagatifu Yohana kugira ngo amuhe uguhishurirwa ku byeshure Yohana, niwe mumarayika nyene Yesu Kristo arungitse ku ishengero ryiwe kugira ngo arishingire intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi kuri uno munsi wa nyuma iri sezerano ry'Imana rizohinduka ukuri hagati mu ishengero rya Yesu Kristo, kandi biciye muri uno mumarayika ntumwa, uyu muvugishwa n'Imana ntumwa Yesu Kristo azoba ariko aratumenyesha ibintu byose bigiye kubaho mu gihe c'iherezo. Mu byeshure Yohana igice ca 4 umurongo wa mbere haravuga hati, hanyuma y'ivyo ndavye mbona mw'ijuru urugi rwuguruye, kandi ryajwe nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo, kandi kugira ngo amenyeshe ishengero ryiwe bino bintu byose bizoba hanyuma y'ibyamaze kuba muri no myaka 2000 yaheze. Kristo azorungika marayika wiwe nk'uko yabisezeranye, kugira ngo biciye muri uwo mumarayika ntumwa aheze amenyekanishe ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Yaravuze mu byeshure Yohana igice ca 22 umurongo wa 6, atarambarira ataye amajambo nayo kwizegwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igere mwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Mbega nindarungitse marayika wiwe ntumwa kugira giriki, kugira yereka abagorano biwe ibintu bitegerezwa kubaho vuba. Nta muntu n'umwe azoshobora gutahura ibintu bitegerezwa kubaho vuba kiretse abo bazoba bariko barakira bumva ijambo ry'Imana biciye muri marayika ntumwa wa Yesu Kristo, kuko uwo mumarayika ntumwa aje azanye ijambo rya Yesu Kristo amenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe c'iherezo. Habandanya havuga hati, kandi hendaza vuba, hahigwa uwitondera amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo. Kandi ubu nibwo buvugishwa buzanwe na marayika wa Yesu Kristo amenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kuko ubuvugishwa ubuhanuzi ni ijambo ryavugishijwe n'Imana ritangaza ibintu bigiye kubaho. Nico gituma kandi mu byeshure Yohana igice ca mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 hagaragara marayika wa Yesu Kristo. Haravuga hati guhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Mbega ninde yahaye Yohana ntumwa uko guhishurirwa ku byeshure Yohana? Yohana yabihawe na marayika wa Yesu Kristo, ari we muvugishwa n'Imana w'ikiringo, ari nawe Yesu Kristo yarungitse kuri Yohana, kandi amurungika ku ishengero ryiwe muri iki gihe c'iherezo. Habandanya havuga hati ku murongo wa 3, hahigwa
usoma hahigwa n'abumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana bakitondera ibyanditswe muri yo kuko igihe kiri hafi. N'abanyamahirwe abumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana canke bagasoma amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana, kuko amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana ni amajambo y'Imana, n'amajambo ya Yesu Kristo kubw'ishengero ryiwe, n'amajambo ya Yesu Kristo kubwo bamwizera bose. Kandi n'abanyamahirwe abasoma bakumva amajambo y'ubu buvugishwa bwo muri iki gitabo yerekana agashingira intahe ibintu bigiye kubaho. Rero mu vyecere Yohana igice ca mbere umurongo wa 10 na 11 haratubwira, Yohana ntumwe aratubwira ati, ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma. Alfa na Omega ninde? Uwa mbere n'uwa nyuma ninde? Ni umukundwa wacu umucunguzi Yesu Kristo. Nijwi rya Yesu Kristo, nijwi rya Yesu Kristo ku munsi w'umwami, ku munsi wa nyuma, no kuvuga mu kimpumbi c'indwi, ikimpumbi c'indwi uhereye kuri Adamu kugeza ubu. Kandi ijwi rya Yesu Kristo nk'ijwi rirenga ry'inzamba rimenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, tuzorisanga muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Kuko nk'uko Yesu Kristo yari ari muri mutagatifu Petero hamwe na Pawulo hamwe n'izindi ntumwa zo mu ntambuko zitandukanye z'ishengero, Yesu Kristo muri mpwemu yera azoba muri marayika w'uwe ntumwa atubwira ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi biciye muri marayika w'uwe ntumwa azovugisha ishengero ryiwe, nuko ahamagare yegeranye abo yatoranije n'ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, inzamba yasezeranijwe muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 31, igihe yavuga ati azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatonejwe biwe. Iryo jwi rirenga ry'inzamba ni ukuvugwa k'ubutumwa bwiza bw'ubwami buca irya nino, ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi iryo banga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo niryo banga rihambaye cyane mu ijuru no mu isi. Kandi iryo niryo banga iryo Kristo hamwe n'irijwi rirenga ry'inzamba iryo atubwira biciye muri marayika w'uwe ntumwa, niryo banga duhishurira mu gihe c'iherezo. Iryo niryo banga riduha mu gihe c'iherezo ku munsi wa nyuma, niryo banga riduha ukwizera kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa hamwe no kujana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nico gituma ari iby'agaciro kadasanzwe kugumana n'ijambo ry'Imana. Kandi igihe ijambo ry'Imana, ijambo ryambaye mubiri, nuko rikigaragaza muri buri gihe biciye mu ntumwa ya buri gihe, ni ngombwa ko abizera Kristo bagumana n'iryo jambo ryambaye mubiri mu ntumwa ya buri gihe. Uko niko kandi biri no mu gihe cacu, ni ngombwa ko tugumana n'ijambo riza mu mubiri w'umuntu
muri marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo muri iki gihe cy'iherezo, atumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kugira ngo bityo turonke ukwizera kuduhesha guhindurwa, turonke n'umubiri musha uwo Kristo yasezeraniye umwe wese muri mwebwe nanje kandi. Turi mu gihe kidasanzwe kandi cy'ubwiza kurusha ibindi bihe byose. Turi mu gihe cyo kugumana n'ijambo rya Kristo riza biciye muri marayika wiwe ntumwa, kandi n'abanyamahirwe abasoma hamwe n'abumva amajambo y'uko kuvugishwa ko muri iki gitabo, amajambo marayika wa Yesu Kristo yahaye Yohana mu buryo bw'ibishushanyo, nuko kuri uno munsi wa nyuma naho Kristo biciye muri marayika wiwe akazoduha twebwe twese, akatumenyesha insobanuro y'ibi bishushanyo by'ibyahishuriwe Yohana, nuko akatumenyesha bityo bino bishushanyo byose by'ibyahishuriwe Yohana bivuga kuri iki gihe cy'iherezo, bityo akaduhishurira ibyo byanditswe, nuko bikaguma bifashwe mu mavideo ndetse no mu bitabo hamwe no mu makaseti, kugira ngo bose bashobore gusoma, bashobore no kumva amajambo y'ubuhanuzi buvugishwa bw'iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, batahure n'amajambo y'ubu buvugishwa bw'iki gitabo cyahanuwe cyavugishijwe, icyo Yesu Kristo yarungitse biciye muri marayika wiwe akakirungikira Yohana mu myaka 2000 ihetse. Kw'ishengero ryiwe naryo ryo muri iki gihe cy'iherezo arungitse marayika wiwe ntumwa kugira ngo arihishurira n'amabanga y'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, nuko bityo rironka ukwizera kurihesha guhindurwa hamwe no kujana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero hari ikintu kidasanzwe twese dukeneye gutahura. Uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo ntabwo ari umwami Yesu Kristo, ni uwacungujwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Nicyo gituma igihe Yohana intumwa igihe yagerageza ko musenga mu byahishuriwe Yohana igice cya 19 umurongo wa 6 kugeza ku w'10, no mu byahishuriwe Yohana igice cya 22 umurongo wa 6 kugeza ku w'10, uno mumarayika yarabwiye Yohana intumwa ati sigaho. Kubera iki? Kuko uno mumarayika ni umuvugishwa n'Imana, ntabwo ari umwami Yesu Kristo, ariko ni umuvugishwa n'Imana w'ikiringo, yarungitswe na Yesu Kristo kandi yitwa marayika w'umwami Yesu Kristo. No kuvuga ni intumwa y'umwami Yesu Kristo irungikwa ku ishengero ryiwe kugira ngo ishingire naho ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kugira ngo twese tugumane n'ijambo ry'Imana muri iki gihe cy'iherezo. None ni hehe hari abo ku munsi wa nyuma iki gihe turiko turabamwo? Ni hehe hari abazogumana n'ijambo ry'Imana? Turi hano muri rino joro twumva ijambo ryiwe, ijwi ryiwe, kandi dushimira Kristo kuba yaraduhaye ijambo ryiwe kuri uno munsi wa nyuma. Mugumane n'ijambo. Icyo nicyo cyari ikigwa cyacu muri rino joro. Bakundwa bagenzi abarabira kumbonesha kure, abumviriza ku radio hamwe n'abari hano, murakoze cyane kuba mwateze amatwi mu bikunze. Bakunzi bagenzi abarabira kumbonesha kure, abumvira ku radio hamwe n'abari hano,